bene data mudukurikirane yaje mishemo Imana ko ravugana nonge ko bakaza mwese mugana kuri kubohora gano cyane ko yafasha gukura mu buntu no kumenya umwami wacu Yesu Kristo mbahe kaza mwese mu nyigisho no munsi inyigisho igira kabiri mu kurikana ibicirwa twise icirwa kuvyerekeye uburake bw'Imana kuri kuvyerekeye uburake bw'Imana no cigwa ko turiga ko inyigisho igira kabiri nkaba ndaguhe kaze inyigisho yumvirize nawe uyifashishe n'abandi n'ubu uwo ifasha uyu munsi cigwa tugitangura rero mu buryo nyezina uyu munsi gatubanze turabe gatonya dore misino rya kera uburake bw'Imana ijambo uburake la colère mu kirundi bavuga ngo ishavu ikirundi ntigifise amajambo menshi ashaka gusobanura amajambo atandukanye ariko kugira mu gifaransa ni la colère hanyuma mu congereza ni the wrath uburake mu kirundi ni ishavu ariko ko ikirundi c'indani uvuga ukurakara ndashobora gushavura ntarakaye ndashobora gushavura ukabona mu maso ko nashavuye ko ndagushavuriye ko nshaka ikintu kinshavuje ariko kurakara harimo na reaction harimo n'ikintu cyukora urarandamuka ukavuga ugakankama bimwe navuga mu nyigisho ya mbere ko abantu bashavura ku buryo bagira uburake bakamena n'ibintu ngo je ngo nshavuye ngo cyo igikoko abo bantu rero nagira turabe bwa mbere mbega iri jambo kurakara cyangwa uburake rigaragara hehe ijambo uburake rigaragara ubwa mbere mu gitabo cyo kuvayo muri Exode 4:14 Imana ivugana na Mose mu gice cya 4:14 muri Exode haravuga ngo nuko uhoraho ashavurira Mose cyane iyo cyane muyishireko cyane uhoraho aramubwira ati mbega Aroni mukuru wawe murewe siho ari kandi nzi ko ari imvuzi nuko rero agiye kuza kugusanganira niyakubona azonezerwa mu mutima wiwe ku murongo wo haruguru gatonya wa 12 Mose ariko ganira Imana ikamubwira ngo agende kubohora ubwoko bw'Isirayeli ariko Mose abanza kwanka bamwashaka ngo nuko none genda nande nzobana n'akanwa kawe ndakwigishe ivyo ukwiye kuvuga Imana ikamubwira ko izomubwira ivyo akwiye kuvuga izomwigisha yamuhamagaye 13 Mose aramwishura ati mwami ndakwinginze raba uwundi wese utuma Mose ugiye hejuru yitwaje yuko atazi kuvuga nje tuba ku murongo wa 14 ngo Imana iramurakarira cyane hariho kurakara no kurakara cyane ijambo rero uburake rigaragara ubwa mbere ngahantu kurakara cyane rigaragara ngahantu muri Exode cyangwa mu kuvayo 10:14 aho Imana ikiganiriza Mose kamutuma akanka akitwaza yuko atazi kuvuga ugiye kuraba mu bice byinshi misino rya kera urabona yuko Imana igirarakarira abanyisirayeli cyane abanyisirayeli barakarira ku bintu bitandukanye nuko Imana yagaragaza uburake bwayo kubera banse kuyumvira cyane bakaja mu bigirwamana ikintu ca mbere Imana yakarira nuko abanyisirayeli baja mu bigirwamana igicigwa murashatse kugira kinini ariko sinshaka kwinjira cyane ngo mvuge kuko biriya yuzuyemo ibintu nk'ivyo by'uburake aho cyane misino rya kera aho dushobora tugenda turaraba ibintu bituma Imana yagaragaza uburakare bwa cyane misino rya kera cyo bitana colère the wrath muri Zaburi 78 turabona Imana ishavurira abanyisirayeli kwera bagiye gusenga ibigirwamana cyari ikintu ca mbere Imana yanga kuko mu mategeko 10 Imana yahaye abanyisirayeli yababwiye iti musenge Imana yose ntimugereranye n'iyindi Imana ntimuze musenge iyindi Imana amategeko yavuga yuko atayindi Imana kwiye kubangikanya Imana ariko ngo abanyisirayeli bagenda barata Imana bagenda bararondeza izindi Imana Zaburi 78 56 aravuga gutya yamara abisirayeli bagerageza Imana isumba byose barayigarariza ntibitondera ivyo yashingiye intahe ariko basubira inyuma bava mu isezerano nk'abasekuruza barahusha nk'umuheto wabangurutse muri makuta utameze neza udaboshe neza kuko bayishavurishije imisezero yabo bisezeye ku dutwe tw'imisozi bayiteje ishari ibishushanyo byabo by'ibigirwamana bayiteje jalousie kuko ishari naravuze nti nikigumbagumba ni emotion ngaha ku Mana rero ishari la colère ndihagaze kuri jalousie nayo ni ishari ishobora gutegwa n'ikintu kibi cyangwa ikintu ciza iyo umuntu mukunda uramugirira ishari ntushaka umuntu amugira nabi ntushaka nakuvangira umuntu mwubakanye rero tamukundana rero Imana yabagirira ishari kubera ariko baja kurondera izindi Imana kandi atari Imana z'ukuri atazabakijije atazobaganiriye nayo Imana biremeye zabo ku misozi bagenda bakubaka utuzu hejuru ku misozi kugira ngo baze kuzisenga nuko umuntu Imana ko tutayibona biratugora kenshi kuyizera
no kuyizigira kuko bayishavurishije imisezero 59. Imana ivyumvise irashavura, mumvirize, irashavugira colère mu gifaransa, irashavura yanka abisirayeli urunuka. Muri make mwishavu muri mu burake harimo n'ukwanka, yanka abisirayeli urunuka, bituma iheba umugerero w'ishiro, niwo hema yashinze hagati y'abantu. Itanga icubahiro cayo ngo kijanwe ari inyagano, n'ubwiza bwayo ngo buje mu maboko y'umwansi, kandi itanga n'abantu bayo ngo bicwe n'inkota. Urumva harimo urupfu. Irakira ubwoko bwayo, igira uburake, igira kolera, kora bagiye mu bindi bigwamana n'abareka kugira ngo abansi babo babice. Umuriro utongora imisore yabo, abakobwa babo nta ndirimbo y'ubukwe bari bagifise, bari mu mubabaro. Abaherezi babo bicwa n'inkota, abapfakazi babo ntibababarira, bagirwa imbabazi. Maze umwami Imana arikangura nk'uwarasinziriye, ntiyarasinziriye, nk'uwari muri make yarihosheje, nk'uwari asinziriye, nk'umuhizi asemerezwa cane no mu vinyo. Ikubita abansi bayo ibasubiza inyuma, ibahindura ibivume bidashira, abo n'abansi b'Imana. Kandi ikumira ihema rya Yosefu, ntiyatoranya umuryango wa Efurayimu, ariko itoranya umuryango wa Yuda, umusozi Siyoni yakunze. Uwo Yuda ni Kristo Yesu. Bakumwa bene data, inyigisho yahaviba ndende, ariko dushaka kubabwira nuko ikintu ca mbere Imana yahora abanyisirayeli kwari kugenda mu bwigwamana. Turabona ko uburake bwayo bwagendana n'igihano cyo kubica no kubangaza no kubagira abaja. Abo n'abantu bari munsi y'amategeko, ko ngo bataye inzira zayo, gusenga ibigwamana byagendana n'igihano. Rero iki kintu mukibona cyane, ica mbere twiza kuno munsi nuko ibigwamana avyo bigendana n'uburake. Uyu munsi umuntu ataravuka bwa kabiri hasenga Imana y'ukuri, asenga ibigwamana, afise ibigwamana byinshi mu buzima bw'iyuko. Umaze kwakira Yesu Yesu agundikira ubuzima, agundikira umwami, uburake bwibuka kuva ko tuzoyibona mu cigwa imbere. Ariko ngaha tubona yuko ibigwamana aje kuno ca mbere Imana yahanira abanyisirayeli. Rero tuzogira turaraba buke mu cigwa, turaba ibintu byatumye Imana igaragaza uburake cyane cyane ku banyisirayeli bari munsi y'ibyagezwe. Ngo twebwe nk'abanyamahanga n'ishengero ntitwaha amategeko ya Mose, twahawe icizerwa Rishasha, twahawe nk'emu yera kugira ngo aturongore mu rukundo rw'Imana. Nuko mugire umunsi mwiza, icigwa kizobandanya muri audio ikurikira.